Nitwa Ernest Nibigira, abandi bantazira Hamu, sanzwe ndi umumetre cuisine ngo kuri kaminuza nakurikiranye ivya nutrition et diététique, umuganga w'umuhinga mu bijanye n'ivy'imfungurwa, nashe mbandanya n'ivyitwa master muri Amerika, ibijanye nahone n'ivya master nutrition and science. Muri rusangi ndi umujene w'umu entrepreneur kandi bavyitwaramo neza. Hama nsanzwe kandi ndi umwe mu bitoje nk'umushinga amateka yigenga mu gisagara cacu ca Bujumbura. Nk'icambere turanegura abarundi uburyo badakunda ivyabo. Ndabaha nk'akarorero, barashobora gukunda imiti y'abazungu, mugabo abakoroni badushizemwo ngukoresheje imfungurwa z'ikirundi, imiti y'ikirundi, ukumvamo ijambo Uburundi, nukuvuga baca bakwereka kumenga uramenje. Rero uwo mutima nturatuvamwo nk'abarundi. Abarundi bakwiye kumva, bakwiye gukunda ivy'abarundi gusumba ivy'abazungu, kuko ni navyo bihambaye cane ivy'abarundi gusumba ivyo vy'abazungu. Nk'umuntu yitoje nk'umushinga amateka yigenga, nukuvuga ivy'amagara y'abantu birimwo. Nukuvuga abarundi ntibaramenya yuko imfungurwa dufise zirya nyene dufungura zishobora kutuvura ingwara ku rugero rwo hejuru. Umudogiteri bita George Pampunaroje hamwe na OMS, Organisation Mondiale de la Santé, bavuga ko ibice 98 vy'ingwara tugwara no gufungura nabi, no kudafungura, no gufungura ibiteguye nabi. Rero nzoshobora kwigisha abarundi uburyo imfungurwa bazitegura n'uburyo zishobora kubavura nk'umuganga yabinonosoye. Kandi by'ukuri ivyo bituma umunyagihugu atakaza amahera menshi cyane, mugabo jewe ndahari kubwiwe. By'ukuri n'ubu nsanzwe ndiko ndabikora, mugabo birangora cyane gushika mu gihugu cose igihe atabamfashe mu mugongo. Rero nk'umushinga amateka azobatowe, ivyo bintu bizoja mu ngiro. Ikindi nzoshira mu ngiro, by'ukuri nize guhingura ibintu bigiye bitandukanye. Abajene mu gihugu ntibaze yuko bashobora guhingura ibintu hama natwe bikaba made in Burundi, mugabo utuntu twose usanga ari made in America, made in China, mugabo by'ukuri biroroshe n'amaformule gusa. Ibi bintu byo gukora imivinyu, byo guhingura amashampanye, byo guhingura amakaro kuyafyategura, byo guhingura amaomo, ibi bintu birasanzwe, biroroshe ku muntu yavyize. Jewe rero nk'umuhinga muri byo, by'ukuri nzogerageza kwigisha abajene babimenye, ata buryo bubavuna tubazi, mugabo ivyo bitume baca ubwenge babiteramwo imbere. Ikindi ca gatatu nzoshobora gukora nibijanye n'uburimyi n'ubworozi. By'ukuri hari uburimyi tutaramenya ko bubaho. Ndabaha nk'akarorero, turafise ico bita olive tree, igiti ca olive, tugikuramo amavuta ya huile d'olive. Turafise ivyema bita noix de cajou n'ibindi byinshi bizimvye mu Burundi bihaba, mugabo abarundi batarigana kubirima. Ivyo rero dukwiye kubirima. Turafise ubworozi batijukira, ubworozi bw'inzuki, ubworozi bw'amafi. Ivyo bintu nk'umuganga ndazi akamaro ubwo bworozi bwofasha Burundi bidasanzwe. Rero abene gihugu ndahari kukugira ivyo byose ndabibashikaneko vyoroshe igihe bantoye nk'umushinga amateka yigenga. Murakoze. Abakenyezi bari priorite canke ni kirumara mu gihugu, kuko abakenyezi nibo batwibaruka, nibo bibaruka abandi bana, kandi abakenyezi barakora cane mu iterambere. By'ukuri nagiye gusanga abakenyezi bafite ibintu byinshi boshobora, mbere n'abahungu badashobora, mugabo nabone amagara yabo yifate neza. By'ukuri hari abakenyezi baruhishijwe n'uburyo bwo kwivuza
canke cane iyo bafise imbanyi. Hari ibintu byinshi by'ukuri abarundi bataratahura. Mu bindi bihugu umudamu atwaye inda baramuha ropo ikwiye yo kuruhuka, canke yibarutse by'ukuri birabishe uburyo amaberebere umumama ayajana ku kazi ayakamira umwana nk'umuganga. Ibyo bintu n'amakosa. Umwana konka ibere ry'umuvyeyi no konka bibero birahushanya, bigabanya ibintu byinshi ku mumama, bigabanya ibintu byinshi ku mwana. By'ukuri je ndumva ko nzoshimikira no kuri ico kintu. Akaruhuko bahabwa igihe bibaruze kabe gakwiye. Umumama usanga asigiye umwana umukozi, ugasanga umwana ariko akunda umukozi aho gukunda umumama, ugasanga umwana arabuze amanitrima kandi kubera iki umumama. Ikindi hari ingaburo abamama bakwiye kufungura zidasanzwe. Ivyo navyo nzobibigisha kugira amagara yabo amere neza. Tutibagiye ko hari ibintu abamama bashobora guhingura. Ivyo navyo nzobibigisha kabisa nk'umuntu afise ubuhinga muri byo yabyize hanze no mu gihugu c'u Burundi. Ugwaruka inyuma yo gutorwa jewe munyitegeko ibi. Ugwaruka umuntu wese mu mpano yiwe, yaba iyo kwidagadura, yaba burya Bibiliya itubwira ko ata muntu n'umwe Imana yaremye adafise impano muri we. Izo mpano rero ugwaruka turazifise, murazifise. Mugabo hamwe mwokwigishwa agaciro k'izo mpano, ndabarahiye mwoba abamiliyonere mu mwanya muto, mwofasha igihugu n'abandi. Jewe nanje ivyo nivyo byamfashije kwigishwa ikindimwo uburyo nokivyaza umusaruro kwisi yose. Jewe sinarinzi ko Hamu azoshobora kwigisha abazungu bari muri Hollande, bari muri Amerika. Mugabo ubu tuvugana muhora mubibona baza kuronka amasertifika ni Bujumbura kubera ubwenge Hamu afise. Ivyo rero binshikira namwe byo bashikira uwari we wese w'umujene byo mushikira. Mugabo bimushikira igihe tumweretse impano iri muri we tukanayikuza. Ivyo bizotuma ateza imbere igihugu, ateza imbere n'abandi bene igihugu. Barcelona nta na kimwe. Akajambo noshobora kuvuga nobabwira yuko abajene abarundi opportunity nyinshi zo gutera imbere turazifise. Icambere nuko burya kuvukira mu muryango w'abakene iyo iri muri opportunity yo kuzoba ururangirano. Woharura abarwiza tunga bose aha mu gihugu no kwisi yose, benshi bavukiye mu miryango ishiririza. Rero mugabo bakwiye kwigishwa no kwegera abariko baratera imbere kugira babafashe. Twese ubufise urukundo arafasha bagenzi biwe. Ndabinginze tugiranira urukundo nk'abajene, ndabinginze dukunda igihugu kandi dukundane. Ica kabiri, umuntu wese ariko aranyumva akaba yumva ashima ivyumviro byanje canke imigambi yanje, ntazabure kuntora ku nimero 29 azaca vivura kukugira Hamu Ernest abe umushinga amateka ashobora kudushikira imbere kuri ibi bintu byose ndiko ndadondagura. Ikindi norangiriza ko nosaba ubutegetsi, iyi migambi yacu nk'abajene ntizoze irapfa ubusa. Nshobora kutaba umushinga amateka mugabo iyi migambi yanje igihugu kirayikeneye. Rero indongozi nyene cubahiro prezida wacu arashobora kumva imigambi ya Hamu, akumva ko yofasha igihugu. Ihangiro ryanje si kuba umushinga amateka, ihangiro ryanje no gushikana igihugu muri ya vision 2040 2060.